Bakunzi ba El Bishasha, amahoro neza aho muherereye hose, nizere ko mukomeye. Aya masanamu ngira mfata uno munsi na ya nyuma avuga ivyerekeye pi. Hanyuma navuze ko nza ndayafata misi yose bikunze. Hari igihe rero haba ibigorana, hari igihe usanga haciyemwo utuntu n'utundi, ariko umuntu azogerageza. Nk'iyuno munsi sinari nzi nuko iza gufatwa, ntivyari vyoroshe, ariko vyakunze. Big up to umuntu yitwa Kiki. Ego iyo ataba we sinibaza ko vyari gukunda, sinibaza ko yari gufatwa iyi video. Alors, ikintu ngomba kubabwira kuri pi, nibaza ko ari vya nyuma. Ibisigaye nzosanza ndabereka indani ngene vyinjiramwo, ngene umuntu yinjiramwo. Mugabo ikintu ngomba kubabwira uno munsi ni ikintu cerekeye ama etape 8 binjiramwo. Nongere ndababwire n'ikintu cerekeye ico bita KYC. Nongere ndababwire ikintu bita Cercle de sécurité. Nongere ndababwire ikintu bita node. Alors, duhereye ku kintu bita ama etape 8 ya main list. Hari ikintu bita checklist mainnet. Ayo ma etape na ma etape 8 uteza kugira ushobore kurungika amahera yawe kuri wallet. Iyo ugomba kuyarungika kuri wallet, ikintu kiba gikenewe nuko ubanza gushobora kugira izo etape 8. Zose zimaze kuja muri vert, urashobora guca rero winjiramwo indani, hanyuma ukazirungika za pi zose wamina, zikava muri application zikaja muri wallet. Muti bigenda gute? Icambere na mbere ubanza gukora nuko ubanza ukugurura ikintu bita P browser. P browser ubanza kuyiinstalla. Ni application uinstalla irimwo na wallet, ariyo ngodo, portefeuille électronique. Hari ikintu ca kabiri, etape ya kabiri ni ugukreya iyo wallet. Etape ya gatatu ni ukuvalida iyo wallet, ni ukuyemeza ko uyifise ugashiramwo passphrase. Etape ya kane ni ukuveruya. Etape ya gatanu ni ukugira KYC. Etape ya gatandatu ni uko bakwemerera muri KYC. Etape y'indwi urasinya. Umaze gusinya, etape y'umunani baca bafata automatiquement bakayagushirako ya mahera akinjiramwo indani. Ubu rero ikintu nashaka kubabwira nuko iyo ushaka kwinjiramwo utegerezwa kugira ubwo nyene ukugurura, ukagira etape y'8. Umaze gusinya, automatiquement amahera yawe acaja kuri wallet. Hanyuma iyo bimaze kuja kuri wallet, hama hariko amahera ntajako yose, cane cane nk'iyo waminye n'abantu benshi. Uba ukeneye yuko abo mwaminye hamwe binjiramwo, mukinjirira hamwe kugira mushobore kugira buhoro buhoro amahera aduge. Bose batagize KYC, bose batabanje kugira ayo ma etape 8, amahera yose mwaminye hamwe ntashobora kwinjira kuri wallet. Ikindi gikurikira ni ikintu bita Cercle de sécurité. Cercle de sécurité ni ikintu ugira ukabanza gufata abantu mumina hamwe, hanyuma mukabongerako mukagira abantu 5. Mumaze kugira abantu 5, Cercle de sécurité yawe iri kuri 100%. Ivyo byose nzogira amasanamu mushatse, kamwe ndabereka ingene ushobora kongerako umuntu kuri Cercle de sécurité, canke ukamukurako ubishatse. Muga urumva gahunda no gushirako abantu 5 ikaba 100%, kubera umuntu umwe azana 20%. Ica gatatu, ikintu bita abantu muminana, équipe de minage. Iyo utumiye abantu benshi umina kuri vitesse niniya. Iyo utumiye abantu bakeyi umina kuri vitesse ntoyi. Ndabahaye urugero, uno munsi urashobora kumina pi imwe mu misi 5 bivanye na vitesse de minage y'iki gihe.
ariko iyo ufise abantu benshi mu minana ukaba ufise n'ico bita node urashobora kuminana pi 12 ku munsi à raison de 12 pi par jour. Mugi ivyo rero bica bivana n'abantu uba waratumiye baba bari muri cercle de dominage. Cercle de sécurité ni kimwe kiguha n'amanota naco nyene. Hariho nico bita rero cercle de dominage, groupe de dominage, équipe de dominage. Iyo équipe rero niyo iza gutuma mumina kuri vitesse niniya. Abo bantu kubera muba muri kumwe muri groupe yiwabo bamamina kuri vitesse niniya, no kuri groupe iwawe mumina kuri vitesse niniya. Alors ico ati mahwi. Igikurikira kuri pi iyo ugomba kugira ico bita KYC. KYC ni etape igira 5. Iyo etape mu kuyigira urayitumirwako. Hari abantu benshi rero bakunda kumbaza n'ubunye, hari abantu banyandikiye bambaza ati none je KYC ko ntarayigira byagenze gute. Nagenda bibwira umuntu wese ataragira KYC canke amaze kuyigira ntibamwemerere canke bayayigize akirindiriye ko bamwishura canke umuntu yagize KYC mugabo n'ubu akirindiriye. Abo bantu bose uko bari hamwe mumenye ko KYC izoza icambere na mbere buhoro buhoro. KYC bazobishura mwese muzoshikirwa hanyuma mwishura mushobore kugira KYC. Abayigize batarishurwa bazokwishurwa bose. Abihenze bakagira KYC nabi canke bagashiramo ikintu kitari ico bazoronka amahirwe yo gusubiramo. Ayo n'amatangazo yaciye kuri P network abajya babijejwe ba P core team. Muri core team baravuze bati turiko turabikora ntibagire ikibazo, ntihagire umuntu n'umwe agira amakenga. Ibintu vyerekeye rero P navuze ngo ngira mpeze ngo iyi ni ya nyuma ngo sinzosora kubivuga ko mugabo uwo bivuga ntiyobiheza gusa umuntu araca ku mayange akavuga ibintu byankenegwa, ariko nikibuza yuko umuntu azogira ikibazo nk'ingene bagira KYC, nk'ingene biyandikisha kugira bagire cercle de sécurité, ingene bemvita umuntu, nta bintu byatari birimo. Nka KYC nuko uba ufise passeport, karangamuntu canke permis de conduire biri hafi, ibisigaye uriyandikisha gusa ugashiramwo nom, prénom, ugashiramwo aho uba, ugashiramwo adresse yaho uba, ugafotora karangamuntu yawe. Ariko ikosa bagira abantu hakwifotora appareil ishinze kujyanye uyitabisha ihagaze, bavuga kuteza kwifotoza uyihengetse. Hakwishinga gutya bavuga kuteza kuyigira gucyanye. Mu gufotora ugafotora uyijyamitse kugira ishore gukwirwamo. Ako niko kantu maze kubona abantu bakunda gukora ikosa bariko baragira KYC. Ikindi maze kubona abantu bagira amakosa bariko bagira KYC nuko bagira KYC bakayigira ahantu hatabona, bagafotora hatabona, ugasanga ifoto ya karangamuntu barungitse ntibona. Iryo kosa iyo urigize naryo nyene riratera ingorane. Ikindi kintu maze kubona naco nyene numva umengo nogenda ndakivuze, bibaye ngombwa nzokivuga ko amajambo maremare mu nyuma, nuko abantu baraza bagakrea ico bita ingodo, portefeuille numérique, hama amajambo 28 baguha bagaca bayataye ni ingorane, ntibazosora kuyaronka. Kandi urumva hari igihe usanga yaragiyemwo amahera. P network ivuga ati gushikiye isaha ntitugira ingene tuzoshobora kuzana kandi ayo mahera. Bisigura yuko bimaze kugenda amahirwe yo gushobora kugaruka ngahanye, yo gusubira kugarukana amahera yawe ni make cyane. Bisigura ko ari ukuba maso, nukuba maso ntihagire umuntu akrea hanyuma ngo ntashobore kuyabika ahantu hadata. Le 24 mots ni ugufata bakazandika muri carnet ahantu hadata. Ari abantu bavuga ngo tuzibike muri email. Kuzibika muri email ntivyari bibi,
ariko kuzibika muri email umenye yuko email ishobora gutakara. Ivyo ni ibintu nzogira mu minsi izana byo nyene. Abantu muragira email nimufata ama mesures de sécurité, ntimwikingire email ugasanga ngo ndaribagiye mode pass ngo email yanje barayintwaye. Email bayigutwara gute? Ushobora gushiramwo email ushobora gushiramwo ama mesures de sécurité kugira ntibishobore gutakara. Big up kuri mwese, mugire subscribe, mugire like, mugire comment, ibisigaye mugire aho muba mwubahwe.